ndabahaye ikaze nshuti namwe bakunze muri ko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Ndabahe ikaze kandi mu makuru no musi twabatororokanije mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha akabagizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Ikibazo c'impapuro z'inzira zitaboneka uko bikwiye hano mu gihugu c'u Burundi, leta y'u Burundi irakizi nubwo nayo ataruhara ibifisemwo. Nayo inyuma y'igihe kinini ibinyobwa bimwe bimwe vyatangawizi bihagaritswe byasubiye kuronka uburenganzira bwo gusubira ku masoko. Reka ndabikaze mukanya nidonido ryano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze kandi kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana nkuko nari mpejeje kubamenyesha impapuro z'inzira passport muri rw'igifaransa zitaboneka uko bikwiye hano mu gihugu c'u Burundi. Leta ico kibazo ngo irakizi nubwo ataruhara ibifisemwo vyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca. Tumukurikire. Ikibazo ca document de voyage nivyo turakizi ko ari ikibazo kimaze igihe. Mugabe iki kibazo nitukirabe ko cavuye catuvuye ko iki kibazo catewe nkuko mwese mwabikurikiranye uko vyagiye biravugwa ngaha kenshi. Ishirahamwe Contec ryaronse isoko yo gukorera ama passport ku myaka 5. Iyo myaka 5 ya mbere irahera, risaba ko ryongerwa imyaka 5 bararyongera mu nyuma ryongera risaba ko ryongerwa imyaka 5 tuja muri zuguruzuguru. Tuja muri zuguruzuguru ushaka mbere byahavuye bongerwa imyaka 2 n'inusu. Mugabo tumaze umwanya wose w'urukwegane twagize nabo muri leta, tuza kubaza izo passport yo zikorerwa twaza passport igurwa ngahe bakanga kutubwira ivyo ari byo. Mu nyuma niho twabonye ivyo ari byo. Robuke ya passport kajya kabuke vierge kagurwa amadolari 200. Mugabo tugiye kubaza handi abagire batangire kuziduha ibuke twasanze ayo madolari 200 ndi kuva Contec itangira gukorera ngaha. Uno musi aho twaronse buke twayironse ku madolari 12. Muce mwibaza rero iyo ekare yose abantu bumva vyari guca bigenda ingorane z'abantu. Nizo ntambara rero twaciyemo nico catumye ivy'amara ibitiri byose vyama vyaje. Ariko avec la société nshasha yagiraniye amasezerano bushikiranye n'intwaro hagati mu gihugu nari ibitiri zosubira kuba kandi ndizeye neza ibi vyari bihasanzwe. Turindiriye dernière livraison ya Contec y'ama passport 50,000. Nibaza ko naho giza mbere zishika zitacitse umunsi zishikejo nizo passport za nyuma tuzoba twakiriye za Contec. Mu nyuma tuzosigara dukorana n'iyo societe nshasha ariyo ziraduhereza impapuro z'inzira kandi nizeye neza ko atari bitiri zosubira ko. Twakoranye n'abantu bagoye ba commissionnaire mugabo naho nyene n'abakomisiyoneri twakoranye ariko natwe nyene tubise mu Rwanda ugoza turavyemanga ubwo saba bahindi bazanye iyo mitwe natwe twari twarasize mu mitwe yiwacu cyangwa ivyo no kuvyemanga tukavyemanga kuko haje wemeye ko agwaye abari katera ariko arakira na bukebuke. Ivyo rero no kuvyumva muri ubwo buryo. Ibinyobwa bimwe vyatangawizi vyari bimaze igihe kitari gito bihagaritswe byarasubiye kwemererwa mu kigo BBN gisanzwe gwisuzuma ivyo binyobwa kikamenyesha ko cyatanze inyigisho zikwiye kugira bisubire kwemererwa. Ni nkuru ya Rafael Nyanda. Bimwe mu binyobwa vyatangawizi vyari vyahagaritswe n'ikigo kijeje kugenzura ubuziranenge BBN byamaze gusubira kwemererwa. Georgette Nkurerimana n'umuyobozi yemeza ko ibihingurwa bizira kanenge muri BBN yatumenyesheje ko kugira babemerere harabaye ivyigwa bitari bike n'amahigurwa n'inyigisho z'ubuhinga bwa none. Habanje kubaho isuzumwa n'iyigwa rya norme y'iciye ikinyobwa. Ivyo vyigwa rero nivyo byabanje kwigwa. Iyo norme imaze kubaho
haca harigwa haravuga ati ivyo ari byo vyose murabona yuko aba bantu nubwo norme ibonetse ifo yuko habaho urwego rushobora kuza kubigisha mbega bino bintu babihingure gute ku buryo babihinguye vyizewe bizosohoke bihabwe abavyihereza vyizewe atakanenge koko bifise naho norme yari imaze kuboneka. Georgette Nkorerimana akaba amenyesha ko ikigo cabo categerezwa kugenzura amahinguriro incuro 4 mu mwaka ariko bakagira intambamyi y'abakozi bake. Twebwe ngaha muri BBN tutegerezwa kugira normale ma certificat yose isohotse twategerezwa kuyigirira suivi 4 fois par an. Certificat ifise validité d'1 niko itegeko dukorera ko ritubwira ifise validité d'1 hanyuma tukagira suivi 4 fois par an. Kuvuga inyuma y'amezi 3 turagenda muri entreprise tukatora echantillon tugasubira tukagira mbere wanashaka na inspection ya entreprise tukabona yuko agikorera mu isuku nkuko canka gikurikiza les processus nkuko amahinguriro yategereza kubikora hanyuma tukaja tugira echantillonnage hanyuma tukaca tuzana muri laboratoire kongera kuraba yuko production imwe twamuhera ko certificat ariko agikora. Mugabo nsubiye inyuma gato musanzwe muzi yuko hari ubukene bw'abakozi ngaha muri BBN kenshi hari gihe vrema izo controle zine zidashoboka ugasanga tugize nka 2 canke 1 mugabo ihangiro twebwe dufise nuko kubera ko kino kinyobwa ca gingembre base de gingembre ari ibintu vyabayemwo intuzenya gukorwa umuntu atazi nyene bikorwa kenshi ugasanga biriko birakorwa hatisunzwe nkuko abahinga baba baravyifuje kenshi twivuze tuti ihangiro ryacu nuko controle izoba regiriye malgré ubuke bw'abakozi dufise umuntu azofuma yemera ahebe ibindi mugabo tu privilege ikintu ca gingembre kugira ngo twambe tugikurikiranira hafi ku mwanya. Aho twaciye mu isoko ya Kotebu twasanze ikinyobwa kimwe gusa cara tangawizi nico cari camaze gushikira abadandaza bakamenyesha ko kuri bo ni vyishimo byinshi kuko abantu bari bakumbuye cane ico kinyobwa bakaba batubwiye ko gushika igihe cy'isaha 7 bari bamaze kugurisha igice cy'ibinyobwa bari babazaniye uno munsi. Mumenya ko ibinyobwa vya tangawizi bimaze kwemererwa hari akakunzwe tangawizi kakanovera tangawizi numero 1 idafise umwambiro kakanovera tangawizi numero 2 hamwe na raha tangawizi. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'agateka k'abakenyezi. Kutiyemera no gukumirwa ni bimwe mu bituma abigeme n'abakenyezi badashika ku migambi y'iterambere neza. Ivyo bivugwa na Dieudonné Gahungu umwigisha kuri kaminuza y'u Burundi. Ni nkuru ya mugenzi wacu Khaimo Prospere niyo nkuru. Imigenzo y'ikirundi uko taronka imitahe vyoroshe no kutiyemera ni bimwe mu ntambamyi abigeme n'abafasoni bikorera imigambi y'iterambere b'abarundikazi bagira nkuko bivugwa na Professeur Dieudonné Gahungu umwigisha wa kaminuza. Izo ngorane bavuze cyane ivyerekeye imico itaborohereza hari usanga abagabo babo canke abatarabaronka ugize umugambi batamwizera bibaza ko aroye mu bindi. Hari n'ibindi vyerekeye kuronka uburyo amafaranga ibindi vyerekeye kuronka aho bagirira niyo migambi kuko hari abavuze ko baba bifuza kugira imigambi ari uburimyi korora n'ibindi ugasanga rero ntibaronka amatongo biboroheye. Ivyo byose rero babivuze baravugana n'ibindi vyerekeye ukwiga baravuga ko abigeme biga mu mashuri yisumbuye kaminuza atari benshi ko gushika uno munsi batarashika ibice 45 kwijana. Naho bitoroshe birashoboka ko umwigeme canke umufasoni yitegurira imigambi mugabo bigasaba inguvu nyinshi bivugwa na Shanice Obera Mirukiro umwigeme w'umuvumbi. Ngo birashoboka yuko umwigeme canke umufasoni nawe yitegurira imigambi gusa bisaba inguvu nyinshi bisaba ko wenyene yitunganya ubwiwe ubuzima bwiwe kubera
ntibisanzwe vyoroshe uri usanzwe uri umunyeshuri canke ufise akandi kazi hacajamwo n'akandi ko muhira n'ibindi vyo ku ruhande ukaca uja gutegura umugambi naho nyene nabonye ari ikintu kitoroshe bisaba inguvu nyinshi bisaba courage nyinshi ariko birashoboka urashika kwihangiro uba wihaye. Kaminuza y'u Burundi ikaba yatunganije ikiyago cyo guhanahana ivyiyumviro ku bigeme n'abafasoni bitunganiriza imigambi mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi usanzwe uhimbazwa ku igenekezo rya 8 Ntwarante buri mwaka. Prospere niyo nkuru reka nawe ndagushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje. Mu gisata c'indero abarezi bagikubita abo bareze inkoni bakwiye kumenya ko amategeko y'u Burundi ahantu wese akubitana. Ivyo bivugwa na David Ninganza umwe mu bakurikiranira hagufi ivy'indero. Tumukurikire. Birababaje ko hari abigisha uno munsi bacigisha bafise inkoni mu ntoke aho umuyobozi agenda ku idarapo kugira abana batonde aruko abanje kubereka ko afise inkoni. Ivyo siko vyategerezwa kubandanya, nivyo muri kahise vyarabaye aho umwana yarereshwa inkoni abana baheba n'ishuri kubera gutotezwa muri ubwo buryo. Rero ico twita methodologie d'intimidation ico ntikiriho, ico carataye igihe. Hanyuma ikindi gira kabiri, amategeko y'u Burundi yateye imbere cyo kimwe n'ahandi hose ku isi. Kirazira kikaziririzwa, nta mwigisha arekuriwe gukubita umwana. Amategeko agenga ishuri arabisigura neza ko kizira gukoresha inkoni, kandi noneho kira inkoni situma umwigisha aronka icubahiro imbere y'abana. Inkoni situma umuyobozi yubahwa n'abana. Abana niyubaha umuvyeyi kuko umwigisha n'umusubirizi w'umuvyeyi. Niyubaha umuvyeyi ukazana igiti, niyubaha umuvyeyi ukuzana inkoni. Bubaha umuvyeyi kubera ico abamariye. Umuvyeyi niwe atuma ubuzima bwabo bubaho, umuvyeyi niwe atuma baja kw'ishuri, niwe atuma bafungura, niwe atuma bambara, babona n'igikundiro bafitiye. Ivyo bigatuma ico cubahiro ciza naco nyene kubera ivyakora. Umwigisha nawe, umwigisha akunda abana, umwigisha yigisha abana, umwigisha yitaho ibibondo. Abana ni ngombwa bamukunde, ni ngombwa banatinye no kumugirira ikosa, ni ngombwa bamwubahe kubera iki hari ico bamariye. Rero kenshi na kenshi bajya bigisha usanga bakoresha inkoni, nabarondera icubahiro cyo ku nguvu, nabarondera gutinywa ku nguvu, nabarondera igihagararo c'inguvu. Rero ivyo n'amategeko agenga igihugu muri code penal, ni kuvuga igitabo mpanavyaha, baranka umuntu akwita umuntu akamukomeretsa. Atubivuga gutya, hariho abantu usanga baramenetse ijisho ugasanga vyakozwe n'umwigisha. Hari umwana usanga yaramenetse umutwe ugasanga vyakozwe n'umwigisha. Ugasanga urutoki rumeze ukuntu vyakozwe n'umwigisha. Rero ico bita cause blessure volontaire gihanwa n'amategeko agenga igihugu. Ni kuvuga gukomeretsa umuntu wabiteguye. Hanyuma no kumukubita ico bita châtiment corporel navyo nyene ntivyemewe. Nagomba ntanga akarorero gatoyi. Aba OPG n'aba magistrat baravugana n'inkozi y'ikibi bakayikuramwo inkuru bakaronka ivyo bandika batabanje kumukubita, kandi ari umwicanyi batabanje kumukubita, ari umusuma bamufatanye itonga canke bazi niyo yabishize bakamukuramwo inkuru. Mbega umurezi niwe yonanirwa kuvugana n'umwana ataco yonona atabanje kumukubita? Rero ngira ko nkebura cane abayobozi ku rwego rwa komine barakwiye gusubira kwibutsa abayobozi bose b'amashuri mu manama babagirisha bati genda mwibutsa abigisha banyu ko kizira ikaziririzwa gusinzikaza ubuzima bw'abana nta mvo n'imwe, kandi amategeko ntabaharira na gatoya. Nagomba ndakumenyeshe ko tuvugana hari abigisha bafise amadosi. Nukuri nagomba nce mbwira n'abo bana bonyene ubwabo, umwigisha bazobona ko ariko arabatoteza nabwira umuyobozi, ni wowe kabwira umuyobozi, umuvyeyi azobona ko umwana we batotezwa, nemere agende kw'ishuri avugane n'ubuyobozi, avugane n'umwigisha. Dutegereza kuba agahore hamwe n'abana bacu. Turabandanya n'amakuru yacu mu gisata c'imyidagaduro. Abigeme bakora umwuga wo kuvanga imiziki ngo barahura n'intamba nyinshi mu kazi kabo
bagasaba ko boza baroroherezwa nayo abaririmbyi ngo bakwiye kumenya ko mu ndirimbo zabo boza baragerageza gushiramwo indirimbo zitanga ubutumwa. Ivyo bivugwa n'umwe mu baririmbyi bagenzi babo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Ange Negrita Irakoze. Abigeme bakora umwuga wo gucanga imiziki bavuga ko uyo mwuga utaborohera cane kuko harimwo ibibazo byinshi ndetse no mu kibano bakabafata ukutariko nk'uko umwe muri abo bigeme bacanga imiziki babivuga. Sali abakunzi ba BTV, ni DJ Trasa. Umwuga wo kuvanga imiziki ndi umukobwa ntunyorohereza cane kubera ko bivanye naho uri, si benshi bigwa neza, si benshi babifata neza kubona umukobwa ajya kuvuza umuziki oya, kandi muga kubera ko aba ari ico ushaka ukunda uri kubikora ubikunda, kandi nuko naho bitokorohereza cyane ufite ico ushaka kugerako urashiramo agatege ukabandanya. Hama sinovuga ko cane wombeshaho wonyene kubera turavye umuziki mu Burundi n'ukuri atacu ufashije iruhande, atakindi ushizeko iruhande. Umwuga wo kuvanga umuziki wonyene ntiwo gutunga, surtout uri umukobwa, kubera ko nibiraka vyinshi utoronka uri umukobwa wo mu DJ gufata ukundi, bitanga iyindi image kusanza batakuzi. Ni kwa kundi baba bazi umukobwa yiranshije mu muziki ni kirara agiye mu bindi. Mudushigikire kujya mushigikira abasaza bacu, kuko kujya baravuza kubera bavuza bishimye, kuko barazi ntibabajije co kimena twebwe. Mumenya ko uwo mwuga wo gucanga imiziki na cane cane ku bigeme batarawitabira cane. Nayo umuririmbyi Mary Satbi hamwe n'usanzwe akora umwuga wo gutwenza mutima Rokomedie barashize hanze ireresi ku bijanye n'umugambi wo gufungura neza. Mugisha Merveille benshi bazi nka Mary akaba yavuze ibitari bike baranguye muri uwo mugambi, ndetse anakebura abaririmbyi ko bokora cane na cane cane ibibashikana kure. Niko twapresenta iyo projet nkuko mwagiye murabibona, twashoboye kuzunguruka igihugu presque cose, ariho rero hahabwa irya documentaire mwabonye. Twagize lancement kuri Centre Jeune Kamenge, amakuru ujya munsi harabaye lancement officiel iyo documentaire. Hama twongera dushaka umugaragaro iyo ndirimbo twakoranye na Sadbi. Mu majambo make twariko turavuga ibyo twagiye turabona tubicishije mu ndirimbo, n'ibyo bagiye barafasha biciye muri iyo programme Resilience. Bashoboye kugira appui surtout kuba bana badafungura neza. Nk'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya ni ishirahamwe rikomeye cyane gose, kandi ni ikintu gikomeye kuri twebwe, surtout kuba baraduhisemo. Kubera byarampaye nguvu zo kubandanya nkora no gukomeza gufata umuziki nk'akazi. Nkongera ntumira n'abaririmbyi bagenzanje kutaririmba gusa kugira baririmbe canke bamenyekane, ariko kuririmba kugira ngo ijwi ryabo rishike kure, ritume n'abandi babarondera bavuga ati uyu nyeye utanga message igashikira umunyagihugu. Uyo mugambi ukaba warufashwe mu mugongo n'ishirahamwe rya Buraya. Amakuru yacu tuyasozerere mu gisata c'inkino. Iganwa rya Primus League Burundi ryariko riraba mu mpera y'indwi dusozereye, umugwi wa Bumamuru FC wabandanye witwara neza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jules Boris Ingabire. Mu mpera zino ndwi hariko haraba iganwa rikuru ry'umupira w'amaguru mu Burundi, baba bageze ku ndwi ya 21. Inkino zikaba zagenze ku gukurikira: Rukinzo FC yatsinzwe ibitsindo 2-0 n'umugwi wa Bujumbura City. Magara Young Boys itsindwa igitsindo 1-0 n'umugwi wa Atletico New. Tigre Noir itsindwa ibitsindo 3-1 n'umugwi wa Musongati FC. Top Junior itsindwa ibitsindo 2-0 n'umugwi wa Olympique Star. Interstars itsindwa igitsindo 1-0 n'umugwi wa Burundi Sport Dynamic. Na Vitaro FC yakira Kayanza United batsinda ibitsindo 3-2. Flambeau du Centre yatsinze ibitsindo 2-0 umugwi wa Aigle Noir ku kibuga Ingoma. Message Ngozi ubwo yakira umugwi wa Bumamuru FC yatsindiwe muhira igitsindo 1-0. Igitsindo cyo kwa cinjizwa na Patrick Banza Kanyanga. Ubu tuvugana nuko umugwi Bumamuru FC wagumije ikibanza ca mbere na 47. Flambeau du Centre ikaza nyuma yabo gato na 46.
nayo Vitalo FC ikaza mu kibanza ca gatatu n'amanota 43. Message Ngozi nibwo yarayitsinzwe iracari muri Big Four ko iza mu kibanza ca kane n'amanota 37 ndetse n'ibitsindo 14 bizigamye. Aigle Noir ifise amanota 36, Kayanza United ikagira amanota 33. Imigwi itatu ya nyuma ni umugwi wa Burundi Sport Dynamique uza mu kibanza ca 14 n'amanota 17 n'ideni ry'ibitsindo 18. Top Junior mu kibanza ca 15 n'amanota 18 n'ideni ry'ibitsindo 18. Nayo Atletico New Oil isa mu kibanza ca nyuma n'amanota 13 ndetse n'ideni ry'ibitsindo 24. Dutandukire amakuru y'abakinyi b'Abarundi ariko basanzwe bakina hanze y'igihugu. Amakuru duhera kwitwa Ndayishimiye Yusuf abenshi batazira Nyange mu nkino zitatu amaze kuboneka muri 11 batangura mu mugwi wa Nice. Izo nkino zose barazitsinze. Twabwira ko yashoboye gutangura ku rukino batsinze igitsindo kimwe ku busa umugwi wa Lens. Urukino rugira kabiri batsinze Marseille ibitsindo 3-1 nayo ku munsi w'ejo baraye batsinze ibitsindo 3-0 umugwi wa Monaco. Muri izo nkino zose Nice yatsinze ibitsindo 7 yinjizwa igitsindo kimwe. Ubu tuvugana nuko umugwi wa Nice usanzwe ukinamo Ndayishimiye Yusuf Nyange uza mu kibanza c'indwi n'amanota 41 ukaba uri nyuma amanota 5 kugira ufate ikibanza ca gatanu kibaha uburenganzira bwo gukina UEFA Conference League. Jire Borisi Ingabire ndagushimire nawe kuri aya makuru washoboye kudutororokaniza akaba ari nayo aciye asozera amakuru yacu y'uno munsi. Reka nshimire bagenzanje bakora ibishoboka byose kugira ngo ano makuru abashikire atankomanzi. Nshimire mwebwe mwese mudahengeshanya kwama muyakurikirana uko bukeye uko bwije, ariko kuba yafatiye hagufi tubanze tubasubiremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Ikibazo c'impapuro z'inzira zitaboneka neza uko bikwiye hano mu gihugu c'u Burundi ngo ni kibazo kizwi na leta nubwo nayo bitayivako. Nayo inyuma y'igihe kinini ibinyobwa bimwe vya tangawizi byari bimaze bihagaritswe byarasubiye kuronka uburenganzira bwo kugaruka ku masoko. Reka ndabashimire rero kandi nongera ndabipfuriza kubandanya mukurikirana ibiganiro bisha kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Mugire amahoro mu banyu no mu byanyu murakoze.